mugiye muri Nord Ravine ni benshi hariya basabasi bose basoro ubanzanire filme ndundi navuga aho yogiye gushika niho benshi bayicira ari benshi babonye impano yacu bayigira nk'ibirofu ariko gusaba nabo twe turizera neza umuntu wese yambabaje ndabazi ako ndabadondaguye ngaho menga ndiko ndabasuzugura sinema yanje basi ndiko ndayikina no musi naho mbangeze nkibuka ico gihe yumvira kuva muri Sanganiro awadi ugatahana amaguru waruzi yuko uza gutahana amafaranga wakoze n'akazi keza ako ntibakushimye ariko nagomba wihanagura ayo mari naho wihanagura ntanakiba. Hello mabibi na mabwana, acha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. Yes, my name MC Goragoza umutarambiko kuva muri Kings Family Burundi. Reka manshimire kwanza wewe wamaze kugira subscribe ku rubuga rwacu. Murazi yuko tubazana ama content ameze neza, tubazana ibintu bipanze neza. Nyitwa MC Goragoza nko nabibabwiye, inyuma kamera mwitwe Rukundo, mwitwe Joba, ni watuma ama image amashow ashika ko ameze neza. Namenyesha yuko ni nyuma yanje ku ruhande rwanje tukumwe na Bernice sava ariko imbere kuri screen zacu urabona ndabafitiye umwe mu basore ameze neza yambaye neza ariko afise n'ubusaga ndaza kumubaza ubazo atari buke cyane turaza kuyaga ariko imbere yiko ndamwakira namaza ndamukiritse ko nzabikora dukurikirana kuri Kings Family Burundi n'umuryango karibu cyane. Ndabaramukije mwese abariko baradukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube. Jewe nitwa Shimirimana P. Hari amazina menshi ni menshi sinayavuga ndayavuga mu mwanya hama abari East Africa Community urubuga n'urunyene ni kwa kundi nyene ciao ariko ndagomba kuvuga ndagomba guca aho nyine ndakubatse kubi kutinya kuvuga amazina yawe urumva samasoni menshi ushobora kumwitwa Pio cyangwa ukamwitwa POK Buhiri Rutumivu Akibutura ruri hose mbega nemejere gonde nakigendera ni menshi cyane akazi ni kenshi. Yes, wall up ariko numukinyi w'amareresi ngo mu gihe cyacu Burundi ndagomba kumenya wabitanguye ryari wabijemwo ryari kugira twinjire neza na neza mu nkuru kanuni wabitanguye ryari? Jewe natanguye film 2006 gusa iyo mpano ntihari 2006 ni impano navukanye ndayikomeza gushika none munsi ndacabirimo. Impano yo kuva 2006 mbega ico gihe byaje gute byatanguye gute? Ico gihe jewe nakuze nkunda filme bivaye n'imibano nabona abantu narabona yuko ari ikintu gikwiye c'impanuro no abantu ndabicishije ntaciyemo kugwana nk'abandi nkuko babikora nkabona yuko abo bantu bose no bereka inzira nziza yo gutuma igihugu gitera imbere ko atari kugwana twicane tunigane baca mvuga ati je nk'inye filme babonye ndi umwicanyi nsa n'umwicanyi benshi yo bakosora ikabahanura benshi bakamenya inzira y'iterambere ry'igihugu gicacu c'u Burundi atari kwicana gusa ahubwo dufise n'ibindi dukora byo kwereka imico n'akaranga iby'u Burundi nico cyatumye nja muri filme. Ego dusanzwe muri kino gisata ca filme hari ibintu byinshi bigorana gukina cyanye kuronka umugwi ushobora gukinamo uwe byakugendeye gute wahise uronka umugwi ukinamo cyanye we wari ufise wawe nyene washaka gukinisha? Je naratanguye mu migwi myinshi nakoze mu migwi myinshi narakoze mu mugwi witwa Rukundo Light Musaga Online TV n'indi migwi myinshi mugabo uno munsi ndi mu wundi mugwi uwo mugwi kandi ukomeye cyane atari banga uwo mugwi ukomeye cyane n'uwaye mu gihe cyo Burundi. Uwo mugwi bawita Ntayegahezwa mugabo witwa The Future Burundi. Ugiye kubite kuri YouTube ugafyonda The Future Burundi ukibona ko hari ikirundi twakoresheje muri ivyo dukora byose gikomeye. Ego The Future Burundi. The Future nuvuga karakiri ni kazoza. Kazoza ku Burundi. Ariko nagomba aho nyine ndafise ikibazo. Kuki mwahisemo kwitwa The Future?
twararavye dusanga abandi bitwa amazina menshi ca turaraba tuvuga ati none ko atakintu citwa indoto za kazoza zihari twe tubaye indoto z'u Burundi vyo dufasha iki dusanga twiswe iryo zina The Future Burundi iterambere rizokwiyongera kubera iki ni twebwe ndoto z'u Burundi n'abazodukomoka ku bwanyuma abonye ivyo dukoze nabo bazoza baserukira igihugu cacu c'u Burundi bavuga ati za ndoto tugume tuzikomeza tuzitsimbataze yego ariko uraje mu gisata ca film mbega ndagomba kumenya gishika muri The Future iterambere bamaze kubivuga ukimara gushika muri The Future mbega wasanze byifashe gute wasanze bipanze nkuko wifuza ko bipangwa urumva kubera ko nanje nije natanguye gucreate uwo mugwi ndavuga ati twari dumaze gukorana n'abakinyi benshi bamwe baragenda barabiheba kubera ntiyari impano yabo ariko abakomejwe na Yesu bakomeza impano yabo twe twakomejwe na Yesu ama turashimira kandi umuntu yadufashije kugira ngo numugukomere Papa Niki wo bita Edition naho kubitira kuri YouTube ya Edition ucumubona yaradufashije cyane bikomeye atakiguza twatse kubera yabonye impano dufise ari president yitwa Bobo yakoze ibintu bikomeye n'abandi benshi abari muri Kenya ari witwa Fabrov benshi twarafatanije turakomeza umugwi mugabo ikintu dufise no munsi nuko The Future kuva twitangura yagiyemo abantu benshi aba mama twarabarose aba papa twarabarose bose turabafise ego kuzana aba papa muri The Future mwari mufise ikivugo kugira ikivugo kugira kibashikane ikivugo twakoresha ni ikivugo ni Burundi itera imbere biciye mu bato n'abakuru nuko rero murakinye narakubonye baragaragaye no muri resi iri kirakundwa cyane beka yitwa Facebook yitwa Facebook ni nyinshi warashoboye kuyikinamo kandi uramu acteur mwiza mbega uko mwari mwiteze ko abantu bazoyakira niko bayakiye twebwe ico dushima uko twayikoze ya Facebook abantu bayibonye harimo abakoyemwe inyigisho yabo ariko nitwavuga ngo bose ngo barashima nta muntu abura umwasi mwisi gusa byose uravyanganira kubera buri mu nzira y'urugendo twebwe turashimira baturavye bakaturabira filime yacu n'abakuyemwe inyigisho bose turabashimira kubera ko ijya twayizanye kugira ngo bifashe abantu benshi hari imitima bifise ibibazo byinshi mugibe ikintu impanuro nyinshi kugeza uno munsi muri mu bikorwa narashoboye kuza ahantu bari mwari muri competition murabikora neza ndakumva kumenya hari se nabonye mwankini hajya ujya munsi ndagomba kumenya zijya creation ndazipanga director wanyu ni director wacu ubundi bijya nivyo biba bikenewe ngaho mu gice cy'u Burundi ubundi bijya birakenewe cyane ko nivyo vyigisha ubona ko ariko dufise abavyeyi benshi muri club bose baraje hamwe bakiga ibintu twokora duhanuje club tuganuza n'abajejwe guhanura turafise abamama bahanura muri club turafise n'aba president tukajamwe twese tukishirana aba disciplinaire ba vice president bose tuje hamwe twese tugategura cinema tuzokora tukayitegura neza kugira ngo yigisha abantu b'igihugu neza tutajaganije haragasene wakinye umukobwa aryamye hasi umuri hejuru mbega ndagomba kumenya iyo umukinyi wa filme ayikakina irya scene ye yumva gute abifiringa yasanzwe afiringa gusa iyo akazi uri kuragakora naho buri kurarimo iyo ufashe isuka neza ifate ntuyikubite mu mutwe kuyikubise mu mutwe irakujema twe natwe akazi dukora kajya kazi karateye isoni basi uri kurabira abaturi kuri stage ariko gusa icyo tuba turakora ni kubaka imitima y'abantu bijye bintu biba ku bantu benshi bigashika ku bantu benshi bakabafuta ku ngufu ku bantu benshi muko murigisha ego mwarashoboye kuyikina ndetse munasohoka neza Felicitation cyambere cyo merci hamikindi naco yari competition ya mbere mwari mwitavye cyanya ari zindi competition mwagiye muri ita twakoze ama competition menshi ndakubare ama competition yabaye twebwe wogira n'ubwo reka ndakubare basimwe muri zo zose twarakoze tiramashe twarayikoze baratwiba Isanganiro Award turaba ba mbere iyo uvuze yuko babivye iyo tuvuze ko batwivye
iyo ugiye ugakoresha basi ibintu byangombwa bijejwe kuraba isura z'abantu bariko barakina ifilme ndundi y'akarorero basi none wowe mbara ngo nkine ndiko ndarira nkaca nkina ndiko ndagutwengera none twe twashizemwe ibyangombwa byose twakoze turarira turagirane turihanagura abantu barabibona yuko twabaye abambere baradufana n'abandi barabibona muri jiri mu ngabo tugeze hariya habaye akantu kugupuenta twebwe biva ku kibijya bintu nanje sindi ico bivako ubundi yakaba ndabizi byose mba ndabikemura ariko ego urabandanya mukina mukaja mu ma competition urazi yuko atakintu kinaniza umuntu urashaka kugenda muri competition no munsi ukananirwa ejo mugusubiye ugatsinda cyane bibaho mugabo kimwe gusa iyo ugiye guperforming ikintu imbere y'abantu hari umuntu avuga ati kino kintu haragishoboye canke ntacyo ashoboye kandi iyo bavuze ngo ntashobora uri kuri stage cyawururu egura amaze gukina kuva wavuze 2006 niho watanguye gukina kugeza nuno munsi mbega nubaye bufasha umaze gusaba canke umuntu wowe umaze kwegera ukamusaba ubufasha ntabugufasha muri kino gisata ca film ni benshi twebwe hari abantu dushobora kuba ari bino bintu bakaca bitwa bakatwita ngo turabasazi bivaye nuko tubibabariye abandi batwita yuko turabamaraya abandi ngo turi mayibobo no guseka ivyo byose uravyakira uravyakira wanyumvise nashatse kukubaza nakubajije abadufashije wagiye gusaba ubufasha ntibabuguhe jewe abona savye ntibamfashe abona narabababariye ako nakubari umuntu nasavye akamfasha bamwita edition we yabonye impano yanje akavuga ati je kamera yiwanje nzoyizana misi yose mufise igikorwa kugira talent yawe itera imbere iduge hari benshi batugire nabi hari benshi batugire nabi mu buzima je nto kwibagira hari benshi babonye impano yacu bayigira nk'ibirofu ariko gusaba nabo twe turizera neza umuntu wese yambabaje ndabazi ako ndabadondaguye ngaho menga ndiko ndabasuzugura ariko gusa ndafise abantu banonetse nagiye kubara ko mfise impano bambara ati jahariya mwaba mayibobo mwe murabasuma muri birobezo muri imbwa muri mihimbiri abusi agiye muranda byibuka sinema yanje basi ndiko ndayikina no musi naho mbangeze nkibuka ico gihe hari genza no mubabaro wanje uduze kenshi gaje n'imbere none narakiye muri sanganira wati uwo munsi batwiba narakoze bikomeye ndarira ndakora abantu bose baravuga ati ujye umwana arakora akazi kiwe ariko nta numwe yigeza mpa agaciro ariko conze ico gihe Imana yarampaye agaciro naho natanye amahera natashe n'amaguru yumvira kuva muri sanganira wati ugataha n'amaguru waruzi yuko uza gutahana amafaranga wakoze nakazi keza ako ntibagushimiye ariko ukuragerageza kuraba mugambwe ariko nagomba wihanagura ayo mari naho yihanagura ntanakimwe naho yihanagura ntanakimwe prema usunyibukije urantonetse basi ku mutima basi ariko kuraraba filme y'uno munsi ngambwiye cyo cy'u Burundi ubu na hari ahantu ikirashika filme ndundi navuga aho yogiye gushika niho beshi bayicira filime ndundi ikomoka ngaha iwacu ikomoka ngaha mu Kanyoshi iwacu ariko no munsi muri site mugo ugiye kuraba nta rukundo twe dufitaniye basi ngo tuma twe dutera imbere mugiye muri Nord Ravine ni benshi hariya basabasi bose basoro ubanzanire jewe baestime ubanzanire ngaha turabona afise nk'impano yiwanje je dutegure competition basi sukubande ngo ndishima basi tugende dukora ibintu imbere y'abantu tubereke filime ndundi umutima w'u Burundi aho uhagaze ni ngaho iwacu bavuga gutavuye ngaha muri side ngo uje muri Nord ntushobora kuvuma ariko wewe uri kurabiraba ubona ikibazo cyo bakiri he cyo navuga ngaha iwacu nuko twebwe nta rukundo dufitaniye gukunga ubumwe ariko hari muri Nord barafise umutima wo gukundana nimba ari nakashize kwigikorwa kuri YouTube baca baja kuri link yiwe bose bakagira ko rimwe
kugira ngo bamuteze imbere babone akazi arimo ko gashoboye kumuteza imbere nawe atabindi afise akora. Kugeza uno musi rero mu gise ca filme tuko turaraba tuko turatotaliza hose ubona ari kiye kintu gikwiye gukorwa ngaha mu gise ca filme kugira filme y'u Burundi bandanye itera imbere ndetse no ngaha mu Kanyosha itera imbere? Ikintu basi gikwiye gukorwa ngaha iwacu no kuvuga dukwiye kunga ubumwe uko muri Noro babikora. Aha iwacu muri Sud tugakorana twese, abamenyesha makuru, aba producteur, aba director, bamwe na komite yose baba bafise, tukaza tukicara tubavuta imbega sinema niki buranga iwacu tukagikora twese. Cyo tumona amasozi yanje yase no guhera kubera iki urukundo sindarubona nkeneye basi muri sinema. Wewe wipfuza urukundo rwawe? Urukundo no gufashanya. Ushobora kuba ufise amahera menshi, je mfise impano, kubera ko utashobora kuzana amahera yiwawe ngo tuyakoreshe mu mpano dufise. None hari umuntu afana amahera bakayamuhambana imiliyoni 100. Ariko ndagomba kubaza kano kabazo, iyo boss aje akakwegera akavuga ati je ndagomba ko munkinira muri no cinema, ngomba ko mupostinga ku rubuga rw'uwanje, naho bihora bigenda gute? Mbega murabimwemerera canye muvuga ati twe turakorana amadupostinge ku rubuga rw'uwacu? Ahubwo tweje kutwitura, twebwe turavugana nka twebwe nyene. Komite bihari uvugana na komite. Komite yacu iravuga ati abakinyi bemerewe gusohoka naba. Nimba manager yaje akavuga ati abakinyi ndabahembaye, turaguha abakinyi biwacu atanda kimwe kirenze gucamo kubera ko dufise inzego zikwije. Guhera ku nzego zose uburongozi bwose turabukwije, turakubara ati wewe ukeneye abakinyi bangahe tubaguhe. Eko burya bufasha ukuntu tubironka kano kazi dukora. Harabaga gusuzugura n'abandi bagakunda. Turavese muri club yacu turafise abasirikare, turafise abapolisi, n'imbonera kure bose turabafise barimo, n'abamama b'abasirikare, inzego zose n'abasivile n'abakora bwa leta bose turabafise, n'abandi bakora muri privé, mu bitaro, abaganga, byose la populage turabafise. Iyo muri ko murazikinisha, iyo muri kwitira muko murazikinisha, mbega nizaye ntambamye muhura nazo abantu baravyakiye? Twe twatanguye batabikunda batavyakira, mugabo twebwe tugeze turashima Imana. Aho tugeze tugiye ahantu tugasaba ubufasha tudodoye, ari uduhinzu ari uduha no mu byumba baratwemera kare ntibatwemere, ariko naho dusaba umuntu inzu aradubara ati mwe muje hose turazi ko mutarabasuma, mukora ibintu vyigisha igihugu nico tera imbere kitagize ingabo zifite umutima nka mwebwe. Natwe turi ingabo z'igihugu. Eka tugushimire cyane. Ariko haraka jambo twatanga uvuga ati je mfise amazina menshi nayo bakwise ego bivaye n'akazi twagiye gusiguza ifilime kwa Kabutindi. Edition niwe yadutwayeyo kubera baravugana atubonye amasura bamwe arabita amazina, jewe nsanga yahise Rutumivu. Papa niki ndamaza ati none papa ni shona kubera ko bahise jewe Rutumivu mbi je ari vumbi bona ndiko ndatumuka ngo yaravye sura yanje nagize nti ngize guje yavuze none ariko nagomba unyereke serious yawe. Iyo uri kurakina biba byifashe gute? Ndiko ndakina kanda bikore alright nkene nagize umugore, nabuze mama, nabuze umuryango, ise nkini dukinire bakwivye umugore. Banyivye umugore no sindiko ndatahorana kubera iki byambaye. Maria yanje rasibye none mama papa abatante ndababwira iki ndababwira iki sindiko ndatahorana nje ndababwira. Uyu mwaka mbere y'ibibazo, uyu mwaka mbere y'imyaka ngire agisida nivuze ku miliyoni 100 ngiye kugira Maria juno muzi Maria cyagihombe sinzi icyo zokora, sinzi ntakimwe nzokora mu buzima bwawe. No Claude
umugore wanje wamwihanze ariko nagubarire wewe hari umunsi uzombona ngiye guhinduka ikivumbura mpinduka ikivuruvu ngerageze ndakwereke yuko jewe nanjye n'umuntu w'umumesha kandi uzobibona ndabizi neza uri kurambona wewe uri kurambona none uri kuvyereka Joba Joba uraraba wiruka ariko ndagomba kumenya ayo marira yawe yakurahe mu kibido ariko ikibido kiri mu mutwe kidumu sindi kidumu ujyaririmba mfise ikibido mu mutwe ariko serious yawe yararenze man kandi nirabura reka tugushimire cyane n'umukinyi kuva muri The Future basha gushikirana birakenewe basi bandungikire ku rubuga rwanyu kanza bamanze bafite subscribe hama muje mwese East Africa Community bigo bya Buraya mwese mungende mwinjire ahantu bita The Future Burundi Shona edition bye 20 buja 1 hose mwinjireyo nakazi kacu aho izo mbuga zose ungiye udusangayo akabazo ka nyuma ndakerekeza mfise amakuru yuko mufise competition muzoshobora guhiganwa n'abari mu gihugu kibanyi ca Kenya mbega gute mwahuye nabo gute mwashoboye kuyaga nabo kugira mushoboye kuja muri iyo competition mbega iyo competition muzoyikinira muzofata rutemikirere tubumve mwagiye muri Kenya canke bo bazofata rutemikirere bazinga mu gihe cyo Burundi ivyo biriko biraba kubera turafise umuntu aturongoye edition kubera ko ibikorwa byose ari wabijejwe afise inzego nyinshi hanze y'igihugu muri Amerika yajya ni hafi none muri Amerika hose aravugana n'abandi boss baho rero twebwe turiko turategura ahantu bizobera bajya bo muri Kenya sinde bajya gusa arebo nabo mu Rwanda nabo muri Tanzania nabo muri Congo nabo muri Nigeria bazoba bari ngaha mu Burundi canke dutegure mu Burundi bose tuzoba turi kumwe ikintu dusavye rero abadukurikirana bakomeze barabe kuri runo rubuga rwacu rwa The Future Burundi byose uzobona amatangazo azocako publicité zizocako byose muzobibona mbega kwiyumva ko The Future Burundi izoba iri muri iryo higanwa mwavyakiye gute twanezerewe cyane kubera n'Imana yatwugururiye inzira yacu yarabonye impano yacu ivuga ati sinobasiga mu gihugu kimwe nzobatambaza no mu bindi bihugu mu bijemwe mu kimukore igihugu Imana yabamagaye yes nitwa MC Goragoza umutarambirwa kuva muri Kings Family Burundi we wari kuraraba kino kiganiro wari kuragenda kugiheza turafyonda subscribe cyondera subscribe kugira ubandanye ubona ibiganiro byinshi byagutse hamutse ribuka gufyonda gakengeri notification urayibona ku mwanya ndakumenyeshe ko yari Joba inyuma ya kamera twari kumwe na Bernice nitwa umutarambirwa nakajambo twaba twibagiye kugira turangize akajambo no kora no kubashimira abamenyesha amakuru Burundi mwubaho aho bufise ukora akazi kawe ukagakora neza n'Imana irabishima mukora neza cyane cameraman namushimiye na my sister mushimiye rapoperaje abarundi bose hamwe bose inzego zose abaje umutekano n'abandi bose bakora ubuzi butandukanye abaganga beshi bose nabashimiye kugeza no kudandaza ikaranga no kudandaza amabuyi ariye Enanda Day abari muri Arabia Amerika bose tubakunda cyane aba bose badukurikirana zino n'impano kabisa eba iri foko mupeya mahera kugira impano zibanaye ziduga naho butaha ciao